ikigo OBR kijeje gutorokanya amakori n'amataxi ya leta gisanzwe gikora ibikorwa byo kugwanya fraud yaba yo ku mupaka canke iyo hagati mu gihugu, kandi ko muri ico gikorwa ifashanya n'izindi nzego za leta, inzego z'igipolisi, inzego z'ubutungane, inzego z'intwari hagati mu gihugu, n'inzego zijejwe igendereza na cyane cyane namwebwe abamenyesha makuru ko ari mwe muheza mugashikana kure iyo tuba twifuza gushikiriza abene igihugu. Ugukorera hamwe rero mu runani vyararonse inguvu mu ntango z'umwaka, kubera ko nyine cyo mukuru w'igihugu yadutegetse twese ko tukorera hamwe, kubera yuko ikigo OBR kitovyishoboza conyene na kare gifise nakozi bake barashobora gucungera imipaka yose, barashobora no gucungera abarundi bose basanzwe abatari bake bataratahura neza igihugu cyo gutanga amakori. Kuri gukorera hamwe mu runani rero uyu mwaka biraboneka ko hari umwimbu wiyongereye mu bijanye no kugwanya fraud n'amafaranga ava mu gihugu cyo kugwanya fraud. Mu bikorwa rero vyakozwe na OBR ifadikanije nizo nzego zose twababwiye, ku rudandazwa rwo ku mipaka harabonetse abantu hashika 777 bakorewe amadosiye ajanye n'iyo fraud yo ku mipaka. Ibyo rero vyatumye ikigo OBR cinjiza mu kiga ca leta amafaranga ashika 1,440,000 n'ibihumbi 810 n'amajana 608 aho ni ku mezi ane gusa uyu mwaka wa 2020. Ivyo bidandazwa rero ahanini bigizwe n'ibitenge n'amatelefone, imitobe iva hanze, imivinyu na zanzoga zikaze, amapikipiki bakunda kwinjiza mu buryo bwa fraud, amasashe yo gutekeramwo, hamwe rero nuko tamenyekanisha ibidandazwa mu kudukorera hamwe byo mu karere ka Afrika y'ubuseruko. Usanga ibidandazwa iyo byinjiye abantu bamenyekanishije bike cyangwa bakamenyekanisha agaciro gatoyi ugereranije n'agaciro k'ibidandazwa byari bivuye hanze. Ivyo rero umuntu abiravye usanga dufatiye kuri ivyo bintu byo kumenyekanisha ibidandazwa utariko kwa kumenyekanisha ibidandazwa bikeya canke kumenyekanisha igiciro gitoyi, habonetse abantu bashika 24 muri amezi ane bafashwe, bikaba vyadufashije kwinjiza kugarukana amafaranga ashika 1,100,000 n'ibihumbi 918 n'amajana 618. Ku bitenge vyafashwe muri amezi ane gusa ya mbere y'ibihumbi 2020 hafashwe ibitenge bishika ibihumbi 5 n'amajana 912. Ivyo rero vyagaruje mu gihe ca leta amafaranga ashika 1,097 n'amajana 815 n'ibihumbi 815 n'amajana 887. Inzoga zikaze zo zizugira gatatu n'imivinyu harafashwe amaritiro amajana 252 biva muri Kongo cyane cyane, bikaba rero byaragaruje amafaranga yose hamwe angana 1,026 n'amajana 260 n'ibihumbi 265 n'amajana 7. Amatelefone nayo nyene yafashwe arashika amajana 338, akaba vyagaruje amafaranga ashika 1,025 n'ibihumbi 635 n'amajana 470. Yose hamwe rakaba ashika 1,256 n'ibihumbi 712 n'amajana 877. Ivyo byari bijanye n'urudandazwa rw'amagendu guca ku mipaka.